twe abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakinyi ba kera twishize hamwe turarondera ikintu twoterera iwacu mu Burundi. Tumvikana ko twofasha abana b'imfuvyi. Abana b'imfuvyi, iyo tuvuze abana b'imfuvyi haza benshi, ariko tuzohitamo ba bandi babikeneye ubona ko ari ngombwa. Abana batagira abavyeyi bose babiri, ashobora kuba atagira abavyeyi bose babiri ariko afise abamufasha, uyo wonye vraiment azotubabarira kuko azobaje gutwara ikibanza c'uwundi mwana dafise uwumufasha. Intumbero yacu rero ni ukurera abo bana b'imfuvyi. Cambere na mbere nico tukabaha ubumenyi nk'uko mwabibonye. Imana yaradufashije, amazu yacu asa nuko yarangiye. Hazojamo rero abana babaye benshi, ntituzorenza 32 ko nivyo. Tutibagiwe n'uburyo bubonetse ntabwo tuzofata, ariko butabonetse tuzoja munsi yabo. Muri abo bana rero tuzofata, twabanje kwiyumvira, duhitamo ko tuzotangurana n'abana b'abahungu. Abana b'abahungu nitwabona ko tubishoboye tuzoca tugira iyindi rero y'abakobwa. Ntituzogire y'abahungu tutarakora y'abakobwa. Nkuko mubizi kurera abana b'abakobwa biragoye. Twahisemo rero abana b'abahungu turabe ko tuzobishobora, hanyuma tuzokorera rero y'abakobwa. Muri abo bana rero twahisemo imyaka, kuko nkuko mubizi kurera biragoye. Twahisemo imyaka n'ivyo twari twiyemeje kuzobafasha bihuye n'iyo myaka twari twafasha. Twafashe guhera ku myaka 10 kugeza 15. Kubera iki? Kubera umwana w'imyaka 10-15 biroroshe kumubwira, kuko tuzoshiramo activité sportive. Nkuko mubizi twakinye umupira, ako ntigashobora kuburamo. Cyo gituma twahisemo umupira kubera tuwuzi, twawuciyemo, kandi ngira mu myaka 10 umuntu abatangiye gukina yumva ivyo bamubwiye akabikora neza. Nivyo rero twabahamagariye kugira ngo iki gikorwa c'Imana mugishikane kure aho twe tudashika. Hanyuma turi ngaha twese, namba hari ibibazo turaza kuvyakira.